Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa mbere kugeza 14. Ezekiyeli igice cya 37 ku murongo apaje n'amajana 941. Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere turageza 14 ni ibintu bivuga ivyerekanye n'amagufa yumye. Nabariwe ngo ndababwire kuvyerekanye n'amagufa yumye. Ndashima Imana ko Imana iriko irategura abakozi bayo. Imana yari yarambwiye ngo iriko irategura abakozi bo mwibanga, abantu umuntu atarazi, itangure kubahishura ari abankujya mu mama. Ntimwari muzi ko ashaka kugira amajene y'imisi 30 irevure kuba bafungura ku mugoroba, mugabo kubona Imana umuntu ashaka guheba injya mu gatondo na saa sita akamara imisi 30, ntimwibaze ko atabishobojwe na mpemu w'Imana. Mugabo kandi mwibuke ko n'abadayimoni nabo nyene bisonzesha, bakisonzesha bagomba gukora ikibi na ikomeye. Mwarumvise mu gihe cyana boti bagomba kumwica ko bisonzesheje kugira ngo bamwice. Rero umuntu yisonzesha, umuntu akorera Imana ace agenda yisuzuma ingeso, ni kwisonzesha kugira ngo Imana isusure igendera kuraho ingeso mbi n'ibitsibo. Kuko hariho abantu bavuga ngo ntitwavugishwa mu izina ryawe, ntitwasenga mu izina ryawe. Yesu akavuga ngo mvira sinigeze mbamenye. None ni kubera ivyo wobisigura gute? Kwera abantu basenga akisonzesha, mbwa akisonzesha ni byaha byahora bimutsinda bikamara ibya bindi nyene. Ariko twisonzeshe twongera duhinduka kugira ngo nkuko Imana yamubwiye by'ukuri umugeni wa Kristo ari hafi kukurwa mu isi. Kandi kibabaje nuko n'abantu boba bitwa kara abantu b'Imana barasinziriye, ntabyo babona. Bagiye muri ivyo by'uruhendo rw'isi nyene rw'umubiri, uruhendo rwa Satani. Umubiri urabahenda, abandi ugasanga nyene nizanzankano bujuje mu ishengero, abandi bagasamburana. Abakozi b'Imana bakora umurimo umwe aho gushigikirana ugasanga bariko barasamburana, bakimerera nk'aya magufa yumye Ezekiyeli yerekwa. Imana idufashe cyane atagira ubuzima, abantu bakaba mu ishengero mugabo batagira ubuzima. Reka dusome rero twumvirize ijambo ry'Imana. Ezekiyeli yerekwa ivyo magufa yumye. Ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu wiwe, anshira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya kandi yari yumye gose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami uhoraho, ni wowe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri ayo magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku ni kuhoraho, ni kumwami Uhoraho abarira aya magufa. Atehe ngira nshira impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Kandi ngira mbashire kw'imitsi, mbazane kw'inyama, mbarenze k'urukoba, mbashire